yuko boba baramufashe nabi mu buryo genre ukuntu byari bimeze mu gace k'icoco hariyo reaction umukobwa yagize yaranse we warabishoboye yanase kurihira umwana gufasha sivyo kurihira umwana siko ishure motif ngo nuko ngo bamufashe nabi batamurihira ishure sivyo mugabo hagenda je shaka eske yabigize neza bravo yari kurihira ishure umwana namba bishoboye naho batoba bari baramureze mugaka bari famille n'utazi uwo murihira abasha ibyo ndabyumva mugabo urumva neri hariho umuntu ashaka kukugirira ikibi urumva kikakujya ku mutima ukavuga ati ntaragukatikiriza wowe ubona ko ibyo yagize swati ni byiza cyangwa si byiza gusa yuko twinjira dans le vif du sujet gusa si byiza mugabo ahandi sero nawe ukuntu yabikoze azi impamvu yabikoze donc wowe turasuka uwo tu bavuga ngo uramutahura je no mutahura wobigirana no je sinobigira mugabo no mutahura no mutahura kuko nyine no hari kaka hari ufite ikibazo nico nyene ikibazo kingaho yaramakosa urashobora gutahura oya umanda kwa ikintu kimwe jewe point de vue yanje ibujumbura hariyo n'ababivuze ngo haba ngo haba ubishoboye nabo ubishaka siko umuntu hello murakomeye neza abakunzi bakurema TV ni baba bakobwa nyine baba mama baba dambo kumutatu kose duze kugaruka muri cyaganiro cyacu cyitwa Girl Talk ni ikiganiro dukunda kubashikirizaho tugashikiriza amasuje yandi abantu badakunze gushika badakunda kuvuga cyangwa badakunda kukivuga cyangwa kugishira habona uno munsi donc les téléspectateurs bacu barabaye benshi hari mu téléspectateur yatwandikiye atubaza amavi yacu cyangwa conseil cyangwa iki yego bon yatwandikiye reka nsome message ya haute fois haba muraza kumenya ukuntu twamwishura yanditse hello abakozi bakurema TV nashaka kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana natwe turayakwifurije avuga nti umukobwa yahawe indaro muri famille ibujumbura arahaba imyaka 6 afungura aho nyene gushika araheza ishuri agiheza acaronka akazi keza ndetse arakorana mariage nziza kuko aho yahora aba bari batifashe neza cyane mu buryo baca bamusaba ko yo bafasha kurihira umwana umwe ishure ariko yaranse wewe mukwanka yavuga ko ataco bamufashije kuko yari imenya ku ishure kandi baramutumagiza urakoze nawe kubona watwizeye uratubaza icyo kibazo nta bagenzi banje ubona yuko twafashanya kwanza kwishura iki kibazo ava yuko ndangira rwose juste kuri iyi introduction kuri iyi message yanditse sinzi yuko uwo mwatahuye icyo yashatse kuvuga canke byo bitatahuritse ndabaramukije abantu badukurikiranye twiza ko mumeze neza urabona samatiko ntameze nta no kutwakira kubera iki yatubonye kuva kera nta no kutwakira no kuturamutsa nta n'ikintu na kimwe kuko uramaze ko dusuzugura naramukije aba téléspectateurs samata je ndakuramukije hello kandi ndakuramukije gutya uriko urayibona ukuntu ndakuramukije urakoze cyane ndakuramukije n'umuntu ari inyuma ya kamera niba mvuga mu izina kiretse aja kivuga wenyine ego jumoje suje nayumvise message nayibonye by the way ubwo sinzi abadukurira ko bayumvise mugabo reka anje abanza turamutse imbere yuko twinjira ndazi tugira commentaire gusa hari ibintu ntatahuye nza kukubaza murakoze cyane nanje ndabaramubije abakunzi ba Kurema TV aho muri mwese turabakunda cyane kandi turaryoherwa iyo muri ko murandika muri commentaire cyangwa muri ko muraraba ibyacu biraturyohera cyane tubasaba ko mubandanya kudukurikira ibyo turiko turakora hama twumviriza ibibazo rero bigira bize muraza kudufasha en fait avant yuko tuzana ibibazo ndere yavuze yuko ashobora kuba atakavuye ikibazo canke ikintu uyu muntu yashatse kwandika jewe ikintu ntatahuye shaka kumenya est uwo muntu yakwandikiye histoire ni arimo muri iyo histoire donc elle fait partie de l'histoire
yoba ari we uwo mukobwa canke n'uwamureze canke n'uwo muri famiye yamureze donc kugira ngo ufite umuntu yanditse ntiyabaye specifique mugaje w'ukuntu mbona yanditse ndibaza yuko ashobora kuba ari parmi la famille donc ashobora kuba ari umuntu yakurikiranye toute l'histoire ayizi histoire yose hama mugasi nibaza yuko ari uwo yanse kurihira ishuri aba umwana ko ari wowe yanditse ko ari wowe yanditse no peut-être ashobora kuba ari umwe ari umugenzi canke ari umuntu canke ari umuntu ari proche iyo famille caje neza ko ivyo bintu vyumvikana deja ibujumbura you guys urinze uronka ahantu ukikumusaya sivyo ubuzima bw'ubujumbura murabuzi mwese kandi nibaze ko umuntu yabivuga neza kurusha aba ari umuntu atabaye iwabo sivyo abayeho yatsindara jewe mugabo je mba muhira sindaronka opportunité yo kugira ngire experience ngo mbe mu muryango kanaka bamindaro canke bandere mugabo ico nzi coco urinze uronka umuntu aguha indaro aguha ahantu uryama akanakugaburira naho yoba ari imwe ku munsi je naza ko yakoze effort uwo mushimira uburyo ndaza aho ushobora kugeza nawe peut-être ari igihe aba ari kubera ko ari hashikana nera arakoze cane je kunumvisha iyi message nataye yuko ari umuntu yabaye w'abandi sivyo aba bamufashe nabi sivyo ni ukuvuga kuri w'abandi biratandukanye je narabaye w'abandi narapanze mugabo novuga ko hamwe yakoze amakosa gute kubera ivyo bamugirira namba barahora bamufata nabi canke bamugirira ibintu bibi hama agaheza ishuri ahejeje guheza ishuri agaca aronka akazi sivyo akagumana irya nzigo bamugiriye kugira ntagirire neza barya abantu bamuhaye indaro aho novuga yuko yakoze ikosa kuko iyo umuntu aguhaye indaro mimene yo gufata nabi si ngombwa yuko uzomwishura ikibi erega ntibamugiriye nabi na kintu kimwe bamugiriye nabi deja muri histoire namba numvise neza ni famille basanzwe batifashe gose bafise amikoro make usanga batari bashobora kuronka amayera yo guhemba umukozi ishakwa bamwe ugasanga n'abana bo ngaho onya ni batoyi ni wakuze deja amaze kuja kurongo bakaba kiriho abana ashobora kwishura kuvuga ko abana bo ngaho ari batoyi urumva kumurihira ayo mashure kubw'ubuzima yego nibyo ndiko ndabona hama kumutumagiza c'est normal ari umwana w'umukobwa amaze kuja muri famille basha n'ukuri Imana tureke kubesha umwana w'umukobwa amaze kugenda gushika muri famille naho yo bamaze kugwa ahantu ukika umusaya ahantu uryama bamaze kuhagura utegerezwa kurondera nawe ikintu umarire iyo famille urumva baguhaye uburaro bakaguha gufungura nawe ucugerageza kubaha amaboko ndakubwire Samantha sishaka bon jewe sindi poro yuko uvuga yuko ico yo bamarira no uje muri famille bakakurera donc mu muryango urimwo abandi bantu ega ntuburi intrus ntubuje uri kindi kintu uri umwana baragutuma kujya ku mwana sivyo namba abana bo ngabo baja kuvoma namba baja gusenya namba batekura sivyo sikuvuga ngo wewe ngo kubera ko ngo urundi ruhande ngo bacagura ibindi bintu ngo birenze ngo kubera ko ngo baguhaye indano je nibaza yuko ikibazo suko bo baramutumarije petite ni haba hari ikindi kintu bamukorera namba baramutuka canke baramukubita canke baramurenganya mundi buryo mugari namba ari kumutima gusa vraiment uwo muntu daba ari ingrate nashima ikono bivuga hama ico nokongera ko sivyo hari aho wovuga ati no kumutumagiza mugo ugasanga hari hamwe bica biba umva arenza no kuvuga ariyo gutuma gutandukanye sivyo je no mushigikira yuko byo vyaramubabaje hari aho usanga muri famille waje afise abana sivyo kandi baba bana yahora batuma mugabo ushitse ntagufate nk'umuntu ahaye indaro akagufata nk'umukozi urumva justement kubera ivyo bintu birakunda gushika kenshi niho wewe usanze afise abana sivyo yavyanditse yuko ari umuryango utari wifise mugabo aho yaje sinzi ko ari afise umukozi cyane namba atari afise umukozi muri wa mwanya waguhinduye umukozi ari umwana ahaye indaro azi yuko uri umunyeshuri kenshi ababikoze nabi nawe ntidushaka kuvuga uwo mukobwa yuko abikoze nabi kuko vyaramubabaje kuko sinibaza ko ushaka kuba ahantu kandi uri mu bandi bana
akaba ariwe gusa bagomba gutumagiza. oya ufite ndakubwira ikintu kimwe sheri abantu turi kwinshi ico kintu abantu twenda kenshi kukibwira amanamana n'ibireba abantu turi kwinshi kandi dufite imitima utandukanye kandi dufite reaction zitandukanye ni gute hariyo umuntu ushobora kugenda urareza umwana umureze tu fais le nécessaire kubera umwana ntiyiyumve ko ari ex ubwo deja abari muri famille atari yiwe hama hariyo n'uwundi akureze agerageza kukwibutsa yuko utarungaho urumva rero wewe uyu yatumiye iyi message ntiyagerageje kuba specifique mugabo ikintu yakoze yavuze ati yarimenya ku ishure kandi baramutumagiye ndetse niyo point yoyo ashobora kuba yansiste ko urumva hama bikaca biba donc biri kubiri soit c'est la fille adashima donc atabona ko bamuhari ico bamufashije canke ugasanga nabo bantu bari bamureze bamufata nabi sama byose birashoboka rega no gufata nabi bashobora gufata nabi mugabo jebyana deja ntidushobora kumenya hariho information tudafise sivyo yuko boba baramufashe nabi mu buryo genre ukuntu byari bimeze mugabo cyo hariho reaction umukobwa yagize yaranse we warabishoboye yaranse kurihira umwana gufasha sivyo kurihira umwana siko ishure motif ngo nuko ngo bamufashe nabi batamurihira ishure sivyo mugabo hagira je shaka eske yabigize neza bravo yari kurihira ishuri umwana namba bishoboye naho batoba bari baramureze mugaka bari famille n'utazi uwo murihira abasha ibyo ndavyumva mugabo urumva neri hariho umuntu ashaka kukugirira ikibi urumva kikakujya ku mutima ukavuga ati ntaragukatikiriza wowe ubona ko ibyo yagize swati ni byiza cyangwa si byiza gusa yuko twinjira dans le vif du sujet gusa si vyiza mugabo ahandi sero nawe ukuntu yabikoze azi impamvu yabikoze donc wowe turasuka wowe bavuga ngo uramutahura je no mutahura wobigirana oya je sinobigira mugabo no mutahura no mutahura kuko nyine no hari kaka hari ufite ikibazo nico nyene ikibazo kingaho amakosa urashobora gutahura oya umanda kwa ikintu kimwe jewe point de vue yanje ibujumbura hariyo n'ababivuze ngo haba ngo haba ubishoboye nabo ubishaka siko umuntu murazi lifestyle y'Ibujumbura kumeze ntibigoye kugira umuntu deja ubone loye kwanza irazimvye gufungura birazimvye none umuntu amaze avuga ati uye ndamuhaye ahantu arara nkamugaburira sindamurihishe loye kandi sindamurihishe iki je ndabona yuko savolo ego yakoze kubera abayakoze kandi ayo mahera ari hayinzu ntubuzi iyo yayakuye canke yari harasi ni nkuko nimba yamaze guha kwanza ahantu kikumusa naho urara muri salon uragiye yuko ukifukisha ukajyama ku itapi abayakoze none wewe kuryama ku itapi cyangwa ukabaha atamahoro ufise ntiwofu umuvuga ati je ndaja muhira nje kuba ruguru usanga naho yarari impamvu yabivuze atamahoro yarafite ruguru ishure yiga kuri none wibaza impamvu yabivuze we ntivyamubabaje ego vyaramubabaje barashobora kubana namugiriye nabi ntawubizi mugabo profete yuko baguhaye ahantu urara pour 6 ans faut kuvuga ko ataco bagufashije imyaka bagufashije mugabo bagufashije mu mutima wawe utari kuravyumva iyuri ntihajya kuvuga ishamvuri rumvikana ahantu warahamaze imyaka 6 guys turege ibintu byo kubesha ahantu habaye imyaka 6 abarabaze kuba iwanye imyaka 6 ni myinshi none si uwo muntu yaguma insista kuba muri urwo rugo akaba ahabaye imyaka 6 nuko atarafise ahandaje cyane nuko ashaka ko yarafise indi miryango mugiyo miryango batariko baramwemera kandi ushaka kuvuga uwo muntu sawa tuvuge yuko bamufashe nabi ushaka kuvuga sawa baramufashe nabi eske ushaka gusanga nawe hari akageso yarafise ko katashimisha abo bantu mugabo rofe yuko bamwihanganiye imyaka 6 nawe akihangana ahantu kuba imyaka 6 jewe ndabona yuko ico kintu yakoze amakosa uririza
sivyo yakoze amakosa mugabo kandi eske wewe ubuzi iyo myaka 6 ico yarafashije iyo famille none uko baguma bamutumagiza wewe wibaza kabiri ibintu byinshi bari yarafashije famille iyo myaka okay uko je nababwiye ntituzi information niyo mpamvu rero mutovuga ngo yagize amakosa kuko yagize amakosa yumva jewe yakoze mwibarabara uramufasha uwo muntu yoza none urazi yuko ushobora gufasha uwo mwibarabara mugabo wibuka ujya muntu mama we yakubwiye nabi ngo niyanzigo nyene none ubwo yarabaye atamahoro afise donc ushaka kwihora Yesu nukwihora mugabo kandi nyoshigikira ujya mu meri ujya ega famille niyo itobe yifise mugabo hari uba muri famille tifise ukumva ufise amahoro nawe mugabo impamvu yabikoze usanga naho nyoshigikira ijya famille none base niyo bikorera gushima sama niyo bikorera gushima yuko yahaye iyo bamuhaye ndatoke jewe ndarisha umwaka umwe iyindi myaka murabuze nzobigira basi mugabo akagira kandi iyo avantage abari karafasha biravana none wowe uzi yabafashije uzi ko muri ico gihe n'umukozi bari bamufise atoba yaratashe akaba ari wowe umukozi muri ya famille byose birashoboka mugabo yarahamaze imyaka 6 akajya inzara yo yararaye nukurihira iryo shuri kandi nawe yarahagumye iyo myaka 6 irahera ndiko ndabura ico mvuga kubera ko ujya ya famille nituyishima ngo yarakoze iyo yaje gukora ujya mukobwa ntaba yarabivuga ego yarakoze n'ujya mukobwa yakoze gute none yahabaye we ya myaka 6 bo bamufashije iki justement aho utari halwaye aho iyo place baguhaye yo kuryama n'ibyo njya bakugaburiye iyo savo largement ibintu byose ubu deja inzu ngari Bujumbura mbiza chambre turaza amahirigeze ibihumbi cyane none urazi ko ushaka mu nzu ya Desa tamahoro ufise ugafuma uje kuba hanze ufise amahoro nuko rero niyo mpamvu atabona yuko ari ikintu ciza ahubwo yahakuye inzigo kwehora babara uko bibona nuko nye kandi je sinoze yuko ibintu ko biteba ko gusa ahubwo umuntu uzomwegita yego gusa ijewe kuntu ndabibona sibyo impanuro muhano uko basi nagira akajeste ko gushima yuko bamuhaye indaro akamuha hanajyawe nawe baramenye n'ibyaje kandi batamuye baramuhaye kamwe hanajyawe guys abantu baratandukanye je na nifse kwanza avant ko dukutuka canke tugeheza kwanza je na nifse akabazo kamwe ni est-ce que ni gute abana barizwe mu famille bofata yamani ishure oya reka ndishira ko deja ni yindi ni wa muntu yanditse ngaha sivyo ukuntu abana bashaka gufatwa bari muri famille y'abandi atara iwabo sivyo amafamiye aratandukanye n'abantu baratandukanye hariho ahantu ushaka kuba bakagufata nabi sivyo ukabura amahoro kimwe n'uyu mukobwa turiko turavuga aha yanditse message ntituzi impamvu yabivuze usanga atamahoro yarafise hariho umuntu ashaka kugufata akakwereka yuko agufite urukundo oratakira ashaka yuko uzomubera umuyaya cyangwa umuboyi mu nzu sote ni mwene wanyu sivyo akuzanya gukwera ruguru ngwingo je ni kuri Imana nzokuraba nta nakimwe ukaza hewe ashiki Bujumbura namba arafise umukozi aramwirukana ucuba umuyaya namba arafise n'umwana we yahora akora morasi stop uyu munsi je ndakubara uzoja ku ishuri uze wige ivyo gukora ndansi bazozomure kujya kora urumva ivyo rero ntitwovuga ngo bafashwe neza si hose niyo mpamvu mvuze ati ahantu haratandukanye mbiza anje je ndakumva sivyo wowe uri kuvuga nk'umuntu afite experience sivyo arabizi ukuntu bimera mugabo yabajije ikibazo ngo ni gute bofatwa ukuntu bofatwa tutagiye kuri kote y'uwafatishwe nabi cyangwa uwafashe nabi je nibaza yuko donc umwana mu muryango n'umwana sivyo namba bateka arajamo nawe agateka namba badateka nawe ajajamo ngafata n'abandi bana kuba umuzanye nk'umwana muri famille umuhaye indaro ntibisigura yuko atari za ucumufata nawe yawe je nuko ndabibona ukuntu yofatwa jewe ukuntu mbona yuko wo mufata ukuntu basanzwe bafasha abandi bana hamwe nawe kwisanzura hama ikibazo ca nyuma avant yuko dukendugira mbega gutuma umwana urezi yo bara amakosa nakosa narimwe gutuma umwana ureze si ikosa mugaro gutuma kurenza ni ikosa iyo uri kuraga umutumagiza umwana utari wawe yicaye uri kuragira system ngaho uri kuragira amakosa
so nje ndabona iyi suje ari suje ndende dushobora kuzodebata ko uwundi munsi dusabe uyu yatwikiye message yuko yodufasha akaza tukamuha akaze muri ikiganiro cyacu hama akatwiganira ukuntu byagenze hama tukavuga pa experience so kuri umwanya ndabona yuko ikiganiro kujya ngaha aye hama mubandanye mukumwe kugira program za Kurema TV mugira like mutibagiye gusharinga no gukomanta ciao ciao